barundi kazi inshuti z'u Burundi cyane cyane bo muri kano karere harimo u Rwanda n'abandi mwumva ururimi rw'ikirundi ndiko ndakoresha jewe no musi sinanifise n'imbaraga zo kuza kwishurana na kino gipfama twingo ni Chimamanda kino kigabo nimba ari kirundi nimba ari kirundi perdi je sinkunda kuvuga nabi mugo umuntu yandengereye akaza ngo agashaka kuntuka amburira indero naje rimwe biraduka rero Chimamanda kino kigabo carimenyereye caramaze kwimenyera cariraye nko kumengo uburundi no bwacu nko kumenga abantu bari mu Burundi coba kinisha nko cigombeye iki kigabo ni nikijuju gihejeje gukora video ngo kiko kiranyishura ngo kiko kirancarenjinga naye narayibabwiye ngo kizanye ngo video ngo jya mu CEO wa Qatar Airways ngo imaze imyaka 5 urutipe gwaraniwe kuyiga ruhungira ngo rugiye kwiga theology rarunanira kwera gupfa amatwi burya ize ikinyamurage n'amashuri yaramunaniye negi kecuru kiraho cikizungukazi cace kimupfa gasoni kimutwara muri Amerika ashitse muri Amerika kica kiramuhemukira aca afatana n'umujya mugore wo muri Nigeria ariwe yatumye ikigabo kizima mu mico y'ikirundi nta mugabo ahindura izina yitwa izina ry'umugore nico twaje nako nabonye ko udakomeye neza gufati izina so nanyo ko baguha igikirundi ry'umuryango ukarishira ku ruhande ukaja kwita ngo Chimamanda nani so nufise ivyo reka mbanze ndavyihoza Chimamanda we nukomeye neza mu mutwe orazi gusoma hamwe n'abo banyarwanda baguma bagusupportinga ngo uvuga ukuri oro ubwawe nta n'ubwenge wifitiye soma aya makuru ari ku igihe n'ikinyamakuru c'u Rwanda si sawa uje kuri African Business uje kuri site ya Qatar Airways ibice bigivuze ngo babikoranye mu myaka 5 iheze ijya myaka 5 yaheze ijya myaka 5 heze utegere neza wakijujuwe c'ikibogobo gutagira n'ubwenge utazi gusoma akubwira tutazi gusoma icongereza ubugendo uhindure utranslating efe bija mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ukunda ubitahure bivuga bavuga ati ijya myaka 5 wabonye wewe yaheze bariko baranegotiatinga Qatar Airways ishiramwo amategeko yayo ivyisaba n'u Rwanda rushiramwo ivyo rusaba kugira bakorane ijya deal ibinyamakuru ico gihe nakubariye igihe cyo mu Rwanda Qatar Airways bwayo izo za Wikipedia burondera ibintu wacu kumbo yapana gushikira ku kantu gatoyi uraje rero nayo ngo umuntu w'umugabo ngo je gutukana wowe nta n'ubwonko ugira akubye ati ntuniyumvira ufa kuvuga hejuru yo kuvuga gusa kurikirana kwanza bino soma aya makuru ya Kagame wenyene yivugira ibi binyamakuru vyonyene vyivugira mbwo gacuze sinzi uko umuvyetimirwa nk'umukobwa ngo nayo nguzanye fact bro yakubwiye ati unsungaye ko je sinkunda kuvuga mugabo John waza tuvugana uku tuzovugana neza mbwo ujuntuka zokuburira indero uko ubwawe nta ndero ugira kandi mu mico y'ikirundi umuntu aravuga rimwe aragutuka rimwe ukamwihoza ijya kabiri ukamwihoza amaze kurendegera utegerezwa kumwishura we rero ucumenga abarundi uratukugatukana importe kigwa tukabakozi b'Imana uje gusungana kuri Jeffrey jewe untutse rimwe ndakwihorera mugabo je sinshobye kukureka ngo urendegere uvuze vuga ivyo wawe utari kuratukana nabikubwiye mugabo je kuntuka ngo ikijujunga kakagabo ibinabiriya je ntunze umuryango mbise umugore asumba ibiro uwo mugore wiwawe uri kuravyumva ndagusumba vyose kuvepfo gushika haruguru uri kuravyumva je nta mahera y'abakoroni canke ya Kagame n'abandi bantu bagutumye je nkoresha imbaraga ziwanje n'ubwenge bw'iwanje uri kuravyumva we rero wananiwe theology uhungira mu Kiyisilamu kubera umugore urani sono ufise mugabo reka tureke ibintu byo guterana amajambo reka ndagoye fact ndagusomere ndakwereke ko ivyo uri kurabesha ngo Rwandair ariyo yabaye deba y'iki gihe ngo ni y'abanyarwanda ngo 100% uri kijuju naho abanyarwanda bonyene bafa kuza muri comment kugira bagusupportinge ntucike intege mu kubavugira mugabo bonyene barazi ubwabo ko ivyo uri kuravuga atari byo reka tuje rero idonido ndakora iki gituma uri n'ikirofu. Aha dutanguranye n'ivyavuzwe na Paul Kagame ubwiwe president w'igihugu c'u Rwanda. Rwanda's President Paul Kagame has suggested that the ongoing discussion around Qatar Airways acquiring a 49% stake in country's national airline Rwandair. Nivyo mubona biri muri blue. Bivuga ngo umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yisabiye ubwiwe yipfujije ko ibiya biriko biraba muri uwo mwanya
byavuzwe aha munsi murabona ni itariki 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka uyu nyene turimo 2025 ariko kiya kigugu Chimamanda n'ibipfa mutima biraho by'ibinyarwanda bigishigikira ngo azanye ngo fact yo muri 2020 ngo aje rero ngo kunyishura ngo aje kuntuka Chimamanda igana kubwiye kuba warabaye ikitumva igipfa amatwi bikagutuma utiga ubu uye urumva na mitendo rya muzungukazi umupfakazi yakugirira agasona gukuye kwa Rojanti uri kuravugwa ingwara zo mu mutwe akagutwara muri Amerika waragize amahigura shikayo uranavugura kira profita wige bro kuko we kuyora ibintu utasomye utanacukumbuye utengo ngo Wikipedia misose ngo Wikipedia iyi ni African business ndava kuri African business nje kuri igihe yo mu Rwanda yonyine ivyivugira uri kuravyumva iriya video nakoresheje yuriya mugabo wo muri Qatar CEO wa Qatar Airways ijya ni reference uri kuravyumva kutigabira gatsindwa abantu baba batiza hava umva no video bamba barese niko haro abatiza afise ubwenge karemano Imana iba yarabahaye reka mbandanye and 60% stake in New Bugesera International Airport outside Kigali are nearing completion after proactive negotiations. Nababwiye vyabaye mu kwa mbere itariki 23 umwaka wa 2025 aho Paul Kagame wenyene yivugira ko Qatar Airways is going to acquire a 49% stake in the country's national airline Rwanda Air. Bijya rero uvuga ngo byo muri 2020 yari agreement y'ukungene bagiye gukorana ukungene bazozana indege zikaba nyinshi ukungene bazobugurura ama agence menshi bazokoreramwo n'ama flies n'ibihugu bazojamwo vyinshi kugira Rwanda ishobore kubona umusaruro kuko yari yahomvye umunyarwanda atabesha aze ngahe ni boxer ambwire ko Rwanda itahomvye gushika naho inanirwa guhemba abakozi Echo kigugu ngo kije ngo gutukana ngo kije kuntuka no kumburira je ndihorera umuntu ariko reka nongere ndabahe indi fact ya kabiri yakacesema ngo mbwana kugira ngo nivyo mu Rwanda bivugaho cyane ivyo mu Rwanda bivuga ntanga hakarorero kubera ko batwegereye natwe abarundi twige nivyo je mbashaka niko rimwe n'imwe abantu bafite amatwi ngahatumva cye nivyo mba ngomba twige kubera yuko ngiye kubabwira ngo muri Amerika biruko uzavuga ngo Amerika ngo yarakize ariko mbahaye akarorero ku Rwanda rutwegereye bacha batangura kugira ishari. Okay, kuri iki ca kabiri naco reka nongere nsubire nishure kino kijuju ngo ni Chimamanda ubwenge bwaparanganye mugabo biratahurizwa cyafise amasekere yo kwa Rojanti gusa na Rwanda kubwira ikintu kimwe ndakungure kuko uragaragara sanze ugaragara mu mutwe ingeso y'urugo wewe uvuga ko wubatse ingeso y'urugo ntiyubaka urundi kandi terambere ry'umubanyi ntirika gutumuca ku biti no ku mabuye wiyibe canke ugira iki ngo kugira wipimanishe na mugenzi wawe kuko ibanga ryitunga haba mu rugo canke mu gihugu riratandukanye ubu mu Burundi uvuga ko hari izo faiblesse uri kuradondagura mugabo abo barundi nyene witwa kuri koravugira nabo barafise izindi faiblesse zahahora zahavuye kandi bakenguruka kandi utirengagije kuba rero ugo Rwanda gumurushira imbere ngo rutubere ngo gwicitegererezo ngo tugwigire ko u Rwanda tugwigire kwiki Chimamanda urakomeye neza uriko rarungika abarundi bigira u Rwanda ubutinganye tugwigire ko ubutinganye umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye areka abarundi babatinganye yarakubwiye ko ibi ubuzima tubayemwo raba twe abarundi tumaze imyaka irenga ingahe turi mu bihano tujya agafi twirobeye twirimira tworora ivyi wacu nyene mugabo mu Rwanda nta no kwezi guheze batambwe kuja muri funga mukanda Rwanda yarahomvye gushika naho bashiramwo imitahe y'abandi bantu n'inyuma ya Qatar Airways haragiye mu wundi mutahe ndabikubwire rero ntushoye kuza ngo twigire ku Rwanda u Rwanda ntaco twogwigira ko genda kuri ukoresha ngo Google genda kuri Google aho Burundi nibwo bwa mbere ufite amabarabara meza agenda ibirometero vyinshi dufise percent dufise 10 kuri kilometrage ku Rwanda dufise amanota 10 u Rwanda rufise 8 ku mabarabara meza agenda ibirometero vyinshi Kigali ni kajya kazone ko muri Kigali we nta Rwanda usumvya narabikubwiye ushaka ndeka noneho nubu
next video nzobakorere video y'u Rwanda Kigali nyene mu Kigali ndabereka iyo Kigali mwe muvuga ngo ni Kigali ngo Kigali bro twebwe kirazira urazeho nyene uhagati Burundi n'u Rwanda nica igihugu ca mbere gifise ideni rirerire nimbo bize n'u Rwanda none ushaka dushaze mugabo dutunyanyinda dushaze tubicishije muri izo nyo z'abatinganyi bro ingeso y'u Rwanda siyo ngeso y'u Burundi twebwe u Burundi turizera neza ko ibintu bigiye kugenda neza kandi bizogenda neza pemport ibyo turiko turacamwe ubu kuko n'u Rwanda rufise ibindi ruko ruracamwe ubu Kagame isi yose iravuma ugacuca ngaha ngo umugabo ngo ariba ngo akagira ukuntu ndakubaza ababuriye imiryango ikibeho bavuga nkuko uri kuravuga abanyamurenge bonyene bakubwira ati ko baramufashije mugabo ngo ntashima yagarutse kubica umva bako bavuga wewe ivyo uri kuravuga rero wewe ivyo kubivuga kugira usumirinda mugo haro nabandi banyarwanda hari none kudakurikirana ande ma TV online abandi bantu bafite amarezo ama social media ivyo bavuga genda urabukurikira reke kuguma uri nyuma nk'igihwiji utabona nyene kuko usanzwe bagufatiye akabando kanura ushaka nakubwiye n'ubu ndabigusubiriyemo umuntu yitwa kakunda igihugu cy'u Burundi kirazira gukompara igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda u Rwanda ruri nyuma kandi ruri nyuma muri vyose apana kutuzanira serikeye kutuzanira imva ishajije inyuma indani biboze mu Rwanda arabatavuga abantu badahagarara ngo bavuge uriko uravyumva mu mbenda kubatse mu Rwanda haragiza u Rwanda siko ruvuga ati ngo twese turabanyarwanda siyo mvugo bafise ngo nta muhutu nta mututsi mu Rwanda ngo twese turabanyarwanda siyo mvugo bavuga ubu kari wonyene Kagame duhungire he kabarebe bavuga ati ngo twagiye muri Kongo kugwanira ngo ubwoko bw'abatutsi buriko bura kweka tavuze twagiye muri Kongo kugwanira ubwoko bw'abanyarwanda buriko buricwa katavuze twagiye muri Kongo kugwanira abanyarwanda bonyene bakivugira hari ubwoko bw'abanyarwanda b'abatutsi barimo kweki ako bagashirako bro bureka gukora umengura robo zimwe za Tesla za robo mengoni za Elon Musk batamika ibintu gacuza kudawa ku bantu je nakubwiye uzoza urashira akatsi mu nyo y'inzovu uzi neza kinyamatoni naho kuvugisha ngo ngiye gukora ngo video ngo ndamwishure ngo njyanyuma gomba ukore ni ya gatatu ni ya kane nzokwishura kuko uvuga ibintu bisunitswe n'umuyaga ibintu bya santima ibintu kugira mu Rwanda baguha indaro ibintu kugira nyene ubona ama views ibintu kugira no twe ni patriotisme je nakubwiye uvuze uzuvuga umuntu ku giti ciwe ngo byo cyo kumutuku Burundi ugira ukuntu aya mabaraje yajeje murembwe ni muyomba wawe canke abiwanyu baje kuyubaka naho ba Pacific uri kuravuga bayubatse ayo mabarabara uri kuravuga ijya aeroport yubatswe nande ijya Rumonge ko yubakwa nande ijya Gatumba risa gute amabarabara huza Karusi hari ya Muyinga Gitega cankuzo hehe za Rutana Mabanda hari ya hose yubatswe nande namwebwe fata mbe kuza gusa utubwira ngo Rwanda ya nibiki nyereka presidence tori photo ya presidence y'u Rwanda ningana na chambrette ya maison ningana na maison de passage yo mu Buyenzi mbe kubera iki mu Rwanda babajije duhi photo ngo yango Rwanda ngo nidufotora twebwe ngo presidence kubera iki ngo Rugwiro village eka ni village nyene mbe urazi ko Rugwiro village yari hotel yari nze bamwe ba sha ubu dufise presidence ya mbere muri Afrika naho yo bitari ya mbere muri zitatu za mbere irimo mugabo gacuza wayuzwa ubutekereza ikindi naco ngomba nzeko cyo kuvuga ati ngo Burundi ngo borora amasazi uru rutonde mubona ngaha nubwo ibihugu rutura mw'isi bimwe mu bihugu rutura mw'isi bikora ubworozi bw'isazi n'imisiba muri uru rutonde muribonera aho kuri urupapuro ruri bubamfu ku matelefone yanyu cyo ku marudina aho muri hose ni bubamfu ni harimo Kenya, Uganda, Taiwan, Zimbabwe, Canada, United States, Belarus, Denmark, Trinidad and Tobago, Colombia and Australia. Ibi vyonyine ibi biramaze kugira bikumara amazinda kugaragarize ko ni élevage ni breeding n'ubworozi bubaho kwisi subworozi umukuru w'igihugu yikuriye mu mutwe ugera voyage akiga kagenda gacana hariya na hariya kandi ntiyabivuze ngo numusazi nuko abizi kandi nabanyene barabikonfirma mwese muvuga ngo murazi gusoma ngo mukoresha amasite go and googling aha kuri ntuzeye mwandike mu birabe ahanditse hejuru ku rupapuro rw'iburyo countries with interest in black soldier fly ibihugu bibona umumaro mu masazi
yirabura bayita black soldier fly. Hari Madagascar nico cambere corora cane izo sazi. Hagakurikira Kenya inyuma y'u Rwanda hajya hagufi. Hagakurikira Uganda. Amangoro Burundi ngo gende mworora isazi, Uganda yorora isazi, Kenya yorora isazi kandi Museveni ni pare wa Kagame. Taiwan yorora isazi, Zimbabwe yorora isazi, Canada, United States, Belarus, Denmark, Trinidad and Tobago, Colombia and Australia. Mugaca monta sha bigugu biragwira kwera ko no gutumbisha vyita gutumbisha. Korora isazi cye korora imisiba bifise umumaro wavyo, kandi kuba yoba umukuru w'igihugu yavuze ati tworora isazi cyaje tworora imisiba ni uko ni Barundi yababwiye basanzwe borora inkwavu, basanzwe borora inka, basanzwe borora ingurube, basanzwe borora ibindi vyinshi. Afise impamvu yabivuze, afise vision yabivuze. Mwerera abana b'abantu kubera guhahamukira ivyisi, guhahamukira ibintu bitizwe ko ubona ko umenga icambere cihutirwa no kuzana indege no kugira ibintu biriya. Twese nta muntu nta Murundi ubaza ko ngahari umurundi atonezererwa kuba dufise indege zicana ko ngaha mu Burundi. Atonezerwa ikira ntara yo ngaha mu Burundi vise ama aeroport. Atonezerwa dufise amabarabara aca hejuru no hejuru y'amazu. Atonezerwa dufise amatrain, dufise dufise amarana we intuze yakataraboneka. Rero kirazira kwirukanza iterambere ku nguvu, kuko ni hahandi bakubwira ati umugambi mu kuwukora abanza wige. Hari igihe mwa mvuga ati Abarundi bari mu Burundi nibijuju banezerewe ibihe barimwo, banezerewe ubuzima babayemwo. No, nta muntu numwe atabashaka ku improvinga, nta muntu numwe atabashaka gutera imbere. Mugabo dutera imbere, uriyumvira gutera imbere muri faso yo kuja kwica abanyekongo, yo gusesa amaraso vraiment. Ugacuja ngo nimba yiba muri Kongo ngo kazima ngo bikoresha ngo mu gutera imbere, ko abanyarwanda bakunda kuza mu commentaire n'uyu musazi Chimamanda ngo bikoresha ngo mu guteza imbere ngo Rwanda. Ubu uwo buteye imbere, ubu papa yokerera umuntu akamwaka muri yaridi akakugurira mu imodoka ukagenda neza uvyimvye mu bantu ngo vise ngo muduga bimukoresha ubwonko. Kuva mu 1996 Kagame yiba Kongo ninda tabizi ko kimufisa amasantima yo guhishahisha. Abatavuga rumwe na Kagame boya mwe muvuga ngo mu Burundi ngo kuna kuriya, mu Rwanda hahunze agushika n'abantu ba etat major. Wararongo etat major mu Rwanda yarahunze, abatebiwe bose barahunze. Bahunze iki none mu Rwanda hari amahoro, mu Rwanda hari terambere. Mbe umukuru w'igihugu kugira hagarare imbere y'abantu atani biro bitatafise akavuga ngo funga mukanda mugakoma amashi, ubwo bwenge mufise n'ubuhe bwo utuma muza kuko kwikompara ku Barundi ngo nibijuju. Abarundi bafise ubwenge gusa bagenda gahoro kandi ikintu ciza haraka haina baraka. Je ndisiri neza ko hirya yejo nuko igipfu nyene kiguma ari igipfu, naho ivyo yose usaba ngo indege nibiki vyoza uzoga umudahwagura wongera uvuga habuze ibi nibi. Donc l'homme est insatisfait. Uri insatisfait, umuntu wese ni kwameze. Mugabo rero insatisfaction y'umuntu ntici tumuja gukora uburara, uja gusambana, uja kugira ukunuku ngo unezeze ngo umutima ariko umubiri uri kurawica. Rero imbere ko turavuga ibintu tujajinga abantu, tujajinga ibihugu n'indongozi, zamwicara hasi murabe eske biriko ndavuga basi je maze guterera iki. Chimamanda ubwawe nabo Abanyarwanda bagushuka, nabo ba Pacifique nabande nka Alexis Ndijo we nabonye video yaravuga ngo ashigikiye Red Tabara, ngo Red Tango ngo vyizokora vyose ngo ayiri inyuma, ngo kandi Red Tabara ngo yavuye muri MSD. Tuze Red Tabara abantu heruka kwica iruhagarika ica umuryango wose irahonya, abavyara basokuru nibiki nk'ivyo kwica Chimamanda ragaca ruza rukani kamenyo ngo ngo turashigikiye utagize kunuko. Bro uri umuntu wewe Burundi ageze kunuko ubone IGR, ubona akayinite ka Croix Rouge ruguru ka présence moye kavuga ati mu gihe hari amabarabara hose mu Rwanda hoho niho ni nko mukuzimu ni mwifire. Hari ahantu ambulance idafa gushika facilement, ugaca usanga bisaba ko umuntu agenda kumwikorera mu nderuzo, bisaba ko kumbure bogenda bamuteruye yamuhetse canke kubiki. Mugo abantu barayikreera akantu bavuga ati reka dukreye akantu kazoba karavuga ati mu gihe ambulance zo bitahashika tuze turamwunguruza tumushikane basi na mitende canke mu gihe yo biri kiraza.
tuzobe natwe tuba turiko turamujana duhurire basi no mu nzira mu Burundi ngacuza comparinga ngo ku Rwanda ngo rufise yambere u Rwanda ni ndataruzi rega mwe nimwe mutu bavuga ati ngo tuvuga u Rwanda turuvuga kuko muza kukugara o Rwanda turuza ari yarara uhonye baheruka kwirukana nishira hamwe rikubura rihora rikora isuku mu Rwanda bagirukanye kubera iki sinzara sukubura amahera sukubura uburyo rero bemwitonda kuko twese turafise ibintu twovuga ukanamaramara tukanambura u Rwanda rukagira hejuru ku karubanda je nubona nababwiye ati mushaka ko duhora gende muhoze uyo Chimamanda nyene gende muhoze Kasuku gende muhoze Scovia muhoze Baroki nabandi bavuga ivyo Rwanda abarundi bavuga ivyabo hama murabe ko ivyo bihugu bidahana amahoro ugwaruka ko mu Burundi n'urugo ruvyiruko mwituru ruvyiruko nyene go mu Rwanda tudasubira kubana amahoro nuko hama ivyo nabyo kwivugisha ngo ndakishure ngo rimwe bro ku munzane nta birunsumbya rero baraba kutagomba gusoma nturi koko jewe kabisa nimba wibaza ngo ni vya bindi watutse bande nabariya ngo bakakorohera nzokuduza je te promets